Deka tubaze umwamikazi kuko aba badamu iyo bashise mu rugo barakara ugasanga nibo batanga amategeko naho abagabo tuguma tuvyimba. Eske madamu muzotwemerera tuzanye igiseke cyo gushima no kubatera amashugwe cyane yuko couple yanyu cyangwe urugo rwanyu rwo ronsa amahigwe yo kuba bambere muberewe cyane nubwo tubasanze akajoro kinjiye ariko turana ko muberewe cyane muzotwemera ko dushika mu rugo rwanyu tuzanye ico giseke cya Kiyago Media TV. Jeni yitwa Nzeyimana Amida. Nzeyimana Amida murabona ko baberewe cyane bari no mu modoka igezweho cyane iri muri nouvelle generation nkuko mubibona. Muri mama w'umukobwa. Ndi mama wa Musa. Uri mama wa Musa ko tubona ufise freshere cyane kandi ukamengura cyari muto bimeze gute kuko mu manza nyishitwa ariko umwana n'umufasha wiwe hano baberewe cyane ibi ni ibintu naho muzoba mufise imyaka 90 abana banyu bazobona akavuga ati protege dushitse ahantu atwateguye nyene neza turafungura turanywa tunezerwa. Abana n'umwamikazi wawe arashaka kutubwira akazina kiwe. Jeni yitwa Nzeyimana Amida. Nzeyimana Amida murabona ko baberewe cyane bari no mu modoka igezweho cyane iri muri nouvelle generation nkuko mubibona twahabonye n'abandi bastari bakomeye cyane ntarize kuvuga amazina nkuko mwabonye ba Elvis Mapozi bari muri mariage tuvuyemo mu Kigobe n'uyu yashigikiwe n'umwe mu bavukanye biwe w'umuririmbyi asanzwe akomeye cyane mu gisagara cya Bujumbura no mu gihugu cy'u Burundi ana tutashimye kugira icyo tumubajije ariko twamubonye na adashatse kwiyerekana cyane ariko twamubonye cyane kungo twabonye Elvis Mapozi yaje kumushigikiye uwo mu Kigobe turamubona Black G ngaha mutubabare cyane Black G tuvuye muri mariage mu Kigoba muri Luna tubonye ahantu mwariko murafata amasanamu mutubabare cyane twe twabateguje Black G uyu n'umuvukanyi wawe cyangwa bari umugenzi wawe Blood amarasamwe abarundi nakongereza tugiye tugahonyuramwe ati one blood none Black G twashaka tubabazi ko ubona mengo ikirere ntikifashe neza ariko mengo harakanwa gize kugira ikirere ntigihinduke ko tusanze tumenyere mengo ibirere birahindagurika na bintu birebire novuga tu juste vyose ni Imana. Yes aravuze ko Imana ariyo bashira imbere ko tumenyereye aba musulman muri aba musulman mba tutabesha original kubera aho tuvuye n'abakristo murumva ko muri ya competition iri kirabera mu gisagara cya Bujumbura irashura kuba mariage ya mbere aho mutipa berewe cyane Black G turana ko yajambaye style ya weekend yo kunegrija mu gumengo yari mu ariko barakordona mu bari mu buhinga bw'ivyuma turabeshega Black G mu bisanzwe je sinkunda kwambara neza ndi mu bikorwa urazi ko ndi muri komite rero sinari kwambara neza kuko ndiko ndakora ubucafu ibintu byose je automatically. Yes turabona afise n'imfunguruzo nyinshi mu maboko na makonta k'imiduga itandukanye turashaka tubwira abantu aho tuvuye mu rubanza rw'aba Kristo urugo n'urubanza ni mariage y'abamizima turabona aho bambaye cyakirato bitandevu mbiri kigezweho cyane muri generation sinzi ko mubibona akaba berewe cyane yambaye na 3 pièces ari kumwe na n'umufasha wiwe hano baberewe cyane ibi ni ibintu naho muzoba mufise imyaka 90 abana banyu bazobona akavuga ati papa na mama barigeze gukora urubanza rukomeye cyane mu gisagara cya Bujumbura reka tubashimire cyane mbega after cyangwa mu wundi mwanya muvuye hano haraza kuba kadine ko tumenyereye ko bamizima bakunda gufungura neza cyane muravyumva ko Nadine isanzwe ihari aho tuvuye mu Kigobe Nadine baraza kwikora ariko nashaka ndababwira iki kintu tuko turakora mu gisagara cya Bujumbura ndababwira abantu bose bakurikirana Kiyago Media TV abari mu mahanga za diaspora abari Etazini na Europe abari ruguru mu gisagara cya Bujumbura mu makartie yose agize igisagara cya Bujumbura ku ruhande rw'abamizirma ku ruhande rw'abakristo nkuko tuvuye mu manza zitandukanye uru rubanza watubwiye twagute ntaho ndi Musa Marembo Bobo naho ndi Musa Marembo Bobo abariko barakurikira Kiyago Media TV mubona naho ndi Musa ariwe ashaje cyane canke kurusha umufasha wiwe canke tubona umengo bari muri generation ko turamenyera mu gisagara cya Bujumbura aho tumaze imisi tubona yuko abajene bariko baragenda kurongorwa n'abamama barusha imyaka cameraman murabe umufasha we je mbona umengo ni barangana bari muri generation imwe ariko ntabwo ndiko ndatwenga abajene basigaye bagenda kurongora abakecuru abangana n'abamama babo kubera ko washimye gutwara umuntu asa n'ugumengo muri generation imwe nawe warabuzigisha ugamami gukwa canga bimeze oya je ndiyemera niyo mpamvu natoyo tungana yes bakunzi ba Kiyago Media TV muravyumva Musa hano watubwiye twa Musa ntaho ndi Musa Marembo Bobo naho ndi Musa Marembo Bobo abakunzi ba naho ndi Musa Marembo Bobo mukomeze rero kugira like na share mugira icyo mushikirije muri commentaire kugira ngo umunsi itariki twateguye Kiyago Media TV hamwe Musa yobu wa mbere
akaba uwa mbere mu gisagara ca Bujumbura tuzogenda kumushigikira tugatanga kado muratwemere ko tuzoshikaho musanzwe mubaye kugira ngo dutange agashimwe ku mugaragaro aho abakunzi ba Kiyago Media TV bazokora kurikirana kuko turabona neza ko muberewe cyane bishitse mugatogwa cyane mukaba ba mbere muzotwemera ko tuzana agashimwe aho musanzwe muba neza cyane. Deka tubaze umwamikazi kuko aba badamu iyo bashise mu rugo barakara ugasanga nibo batanga amategeko naho abagabo tuguma tuvyimba. Eske madame muzotwemerera tuzanye igiseke cyo gushima no kubatera amashugwe cyane yuko couple yanyu cyangwe urugo rwanyu rwo ronsa amahigwe yo kuba ba mbere muberewe cyane nubwo tubasanze akajoro kinjiye ariko turana ko muberewe cyane muzotwemera ko dushika mu rugo rwanyu tuzanye ico giseke ca Kiyago Media TV. Yego karibu cyane kaze neza. Bakunzi ba Kiyago Media TV bukomeze kugira partage cyangwa share cyangwa subscribe musamwe yebu wa mbere nimba afise kagati ka musigiye yashira inkoni hejuru y'ikiyaga kikagabura sinzi muso muramuvyumva ko musa Neza cyane. Arashaka kubona nyene afise ako gati kugira ronke n'uyu mumarayika dasanzwe murana ko ari umudamu mwiza cyane akiri muto afise n'ijisho risa neza cyane nk'umurundi kazi murakoze cyane bakunzi ba Kiyago Media TV tubashimire cyane musa mugira urubanza rwiza Imana ivange mu vyanyu murakoze cyane. Bakunzi ba Kiyago Media TV Musa nkuko twari turenganye tubona protege iteye ubwoba aho bari baberewe cyane Musa tutiriwe turavuga vyinshi turabona umuvyeyi aberewe cyane batubwiye ko ari mama wiwe byo bari ivyo niwe mama wa Musa cyangwa uri mama w'umukobwa Ndi mama wa Musa. Uri mama wa Musa ko tubona ufise freshere cyane kandi ukamengura cyari muto bimeze gute kuko mu manza nyinshi twama tubona umengo aba mama bo mu gisagara ca Bujumbura ni Burundi ntibakunda kugenda gushigikira abahungu babo yo bagize mariage nuko mufitanye imigenderano myiza hagati yawe na Musa. Ego imigenderanire irahari kubera agenda umuvyeyi wiwe ndi mama wiwe mutoya mvukana na mama wiwe amuvyara. Yes bakunzi ya Kiyago Media TV muravyumva ko bikomeye cyane abadukurikirana kuri no mbonesha kure abari mu Burundi no muri diaspora ari mu mahanga bega mwoba mwitwa bande abaza kugukurikirana. Je nitwa Bahati Managira. Yitwa Bahati Managira iryo zina mwamwe gusigikira nta kirundi Kirimwo Managira. Bahati Maniragira. Managira. Alright. None uno munsi ko tubona muberewe cyane bishabiherera he hari akadine ko dusanze tumenyereye abamizima bakunda gufungura cyane imfungurwa zisa neza. Ego tutegerezwa gufungura hariyo dine. Tuvuye ngaha muri cortege dushitse ahantu atwateguye nyene neza turafungura turanywa tunezerwa. Yes bakunzi ba Kiyago Media TV urumva iyi ni mariage iri mu mariage atandukanye twabonye no munsi mu gisagara ca Bujumbura aho tuko turagira ihiganwa mariage izoshobora kubiya mbere ikazohabwa agashimwe hamwe na Kiyago Media TV mbega wewe nka mama waserukiye mama wa Musa muratwemereye yuko hamwe Musa mariage yo biya mbere yabere mu gisagara ca Bujumbura muzotwakira muhiri wanyu tuzanya agashimwe ko kumukeza Musa. Ego mwiyo nta kibazo vraiment tuzobakirana igishika cinshi kandi ndizeye yuko izoba ari ya mbere kuko ibintu twateguye birahambaye. Yes bakunzi ba Kiyago Media TV ni inshuti za Musa ni inshuti z'uyu mu mama mubona berewe cyane murabona cameraman murabona ingene aberewe cyane mbega ko tumenyereye abamizirima mukunda kubewa cyane mwambara ibintu vya kaka tumenyereye mugira ama shopping za Dubai biragara ko izi muzu mengo ntabwo zaguriwe ngaha mu gihugu cyacu Burundi. Izi zavuye hanze. Yes mukomeze mugira subscribe cyangwa sabone kugira ngo Musa agira amahirwe yo kuba wa mbere mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo ako gashimwa azogatahukana mbega nitwazana kugashimwe muzovyishimira cyane kubona Musa ari wabaye wa mbere kuko ibi ni ibintu naho Musa azo afise imyaka 90 ashaje abana biyo bazobona ko papa wabo yagize ubukwe bwiza cyane bubu bwa mbere ahabwa n'agashimwe. Ego tuzonezerwa cyane kweli. Mwebwe rero nk'abarundi kazi mu gisagara ca Bujumbura iki gikorwa kiriko kirakogwa na Kiyago Media TV mucakiriye gute mucakira nabi cyangwa mubibona ari vyiza kugira ngo dushigikira abantu bako barubaka ingo zabo. Turavyakiriye neza cyane n'igishika cinshi kandi ni vyiza birashimishije. Yes bakunzi ba Kiyago Media TV reka tubashimire abatari bumvise akazina kawe bariko baragukurikirana wogira uco babwiye kugira ngo ashobore kugira commentaire bashigikire umuhungu wanyu kugira ngo azoronka amahirwe yo kuba wa mbere. Nitwa Managira Bahati aka Superwoman. Birakomeye na cyane ko turiko turegereza wa musi mukuru w'abafasoni w'abadamu kwisi urumva Superwoman bisugara umudamu sinzi ari super cyane rero nkuko bishimye reka tumushimire nitwashika mu rugo rwabo twizere ko bazotwakira nayo. Karibu cyane karibu turabahaye ikaze.
murakoze cyane bakunzi ba Kiyago Media TV nkuko musanze mudukurikirana bari mu gisagara ca Bujumbura no muri diaspora mu mahanga tubashimire cyane reka dushimira n'uyu mudamu nitwasubira kubakenera muzogira icyo mutubwiye nimugira ikibazo nimwadukenera turi prêt tuzobakira. Yes, bakunzi ba Kiyago Media TV mari muri kumwe na Chris Miguel kuri microphone kuri cameraman mari kumwe na Nisai Touch murakoze cyane.